Reka tubaramutse cyane amahoro y'Imana akomeze kuba namwe aho muri hose mubaze kumeze neza kandi mukomeye mushimana. Uno musi rero dufise amakuru atari make ariko atari na menshi cyane, ntizokoresha umwanya muremure nkuko byari bisanzwe dukwita tubangura, aho na cyane tuvuga amakuru ari mu bihugu rutura biriko birabemwo izi ntambara zigomba kwegera isi yose. Ibibazo turavuga Iran, Israel, Amerika n'ibindi bihugu byo muri ako karere ndetse biba bigiye bitandukanye. Reka duhere muri Iran, aho Iran yamaze gutangaza ko ku rupfu rwa sekreteri wabo yashoboye kubura mu gitero cyabaye ku musi w'ejo mu rukerera, aho bamaze gutangaza ko uwo yapfuye. Iran rero uno musi yazindutse yihorera ku rupfu rw'uwo mu shefu wabo babuze, aho bongeye banavuga ibintu byinshi tutarinjira muri byo kwihorera ndetse no mu rugamba rukomeye rw'uno munsi. Reka tubanze twinjire mu itangazo kumbure Iran yatangaje ndetse yereka Israel na Amerika ndetse n'ibihugu bifatanije mu kubagwanya, ibabwira ati bubatse systeme ikaze cyane, bubatse ikihome ikikaze, bubatse ikibambazi gikomeye cyane, aho atari kibambazi cyopfa gusenyuka byoroshe. Systeme bubatse rero imeze gute? Systeme bubatse imeze uku nguku gukurikira. Bavuga ko urashe umuyobozi umwe canke babiri naho bo batanu, nta kibazo na kimwe bitera Iran, kuko aba basubirira baba baratujwe kandi bahari bari ngaho, kandi atakibazo na kimwe gishobora kubatera. Rero wica umuyobozi ntiwica ubuyobozi. Rero wishe umuyobozi, ubuyobozi bwa Iran bandanya bukora atakintu na kimwe bisa nkaho atacabaye. Murumva ko Iran ihagaze neza, namba uko babivuga ariko biri, murumva ko bikomeye cyane. Rero mu rukerera bazindutse barasa ahantu henshi cyane. Turabanza tuvuge muri Israel, aho bakoresheje igisasu tuvuga ko gishobora kuba kitemewe ku butaka ndetse ko gikorokera mu kubuta, ko kiraswa muri rusangi mu mategeko agenga isi yose. Ariko bakavuga ati iyi ntambara nta nubwo yemewe mu mategeko, ariko nubwo itemewe tugeza gukoreshwa n'ibisasu nyene bitemewe, kuko bibaye ngombwa turabikoresha nk'uko Amerika yarigeze kubiha Ukraine kugira ngo ishobore kubikoresha mu gutera Uburusiya nubwo bitakunze. Uno musi rero ni ibisasu vyiriwe birategwa muri Israel bitewe na Iran, ibisasu bikomeye cyane, aho byari ibisasu novuga ko muri rusangi abantu benshi batariko baratahura ubwoko bwabyo. Ivyo bisasu abantu benshi bariko baravuga ndetse banavuga ko bitemewe n'abategeko ko bishobora kuraswa. Ni igisasu kimeze kiri mu bwoko bwa misile, ariko kigeze hejuru, aho batanguye kugitarakinga, batanguye kuba bogihagarika kugira ngo gisambukire hejuru, gice cigaburamwo udusasu twinshi cyane ku buryo kidashobora, ata buryo nabo mushobora gukoresha ku buryo wogihagarika. Ni igisasu gishobora kugwa ahantu kigasigaza n'utundi dusasu dushobora kuba turaho, ku buryo nk'umuntu harenganya akagihonyora canke harenganya umwana akagikoraho ko haheze iminsi mike, akantu gashobora guturika kagahitana umuntu. Murumva ko ari igisasu kitoroshe. Amakuru yo kwizerwa turi muri Iran nyene, aho hamaze kuboneka ndetse ku mugaragaro igihugu cyamaze naco kwivanga muri no ntambara, gifasha Iran mu kugwanya Israel ndetse no gutera amamisiri akomakomeye mu gihugu cya Israel. Ico gihugu naco si kindi, ni igihugu bitwa Hezbollah, aho kiri cyane hafi cyane y'ubutaka bwa Israel ndetse na Iran, aho bobo barasa bariko bashaka gutesha kumbura ico twokwitwa ubwirinzi bwa Israel. Bakoresha ubwirinzi bwinshi kugira ngo buhere n'ingoga, mu nyuma baze barabafata byoroshe babarasa atabwirinzi bafise. Ico gihugu rero aho bavuga ko kimaze gutera misile ndetse ziri mu bwoko bwa rokete 100 mu minsi ngahe kimaze gukora. Urumva baravugana na Iran irashe Israel, Hezbollah nayo ikirasa. Urumva muri ico gihe barasira rimwe mu kugira ngo babakubite nyene bya nyavyo, hama bace bakoresha ubwirinzi, kandi bakoresha ubwirinzi buzimbye kugira ngo ubwirinzi butangure kubaherana, kugira ngo baze bakubita biboroheye. Nuko umunsi wagenze Iran uno munsi
yarashe ibihugu byinshi cyane. Uno munsi yagavye ibitero ahantu haba hatandukanye muri birya bihugu by'Abarabu mu Bugobe, niko nobivuga. Aho yarashe Isirayeli, irasha muri Qatar, irasha Kuwait, irasha n'ibindi byinshi cyane bikomeye biri murya mugabane ndetse no mu karere. Twovuga ko Isirayeli, Irani n'ibindi bihugu byinshi birimwo muri rusange birya bihugu by'Abarabu. Rero Irani nayo uno munsi novuga ko nayo nyene yarashwe. Irani yarashwe, irashwa ahantu hari ihinguro ry'ibikomoka muri peteroli na benzine n'ibindi bihingura ibintu bitandukanye by'ibikorwa remezo by'abanyagihugu. Murumva ko aba ari ibintu bikomeye cyane, batanguye kwinjirira cyane mu bikorwa by'abanyagihugu, kandi atari byo byari intumbero y'intambara. Intumbero y'intambara abantu benshi nuko batayumva, byari byo kurasa ku bigo bya gisirikare, ku bigo by'ibitwaro kirimbuzi, kurasa ivyo gusa, kurasa ubuyobozi. Niko Amerika yari yayiteguye, ariko ihavura ihindura ishusho, batangura kuza baronona n'ibikorwa remezo by'abanyagihugu, aho ari byo bintu bigomba kuzotuma tugira inzara. Aho bavuga ati ibi bikorwa kubibomora biroroshe, ariko Irani yamaze kuvuga ati ibi dushobora kuzovyubaka canke se ahabomowe ivyo bintu byose bishobora kuzokubakwa bikuzura mu myaka 10. Urumva ikintu gishobora kubomorwa mu isaha imwe kigaca cyubakwa mu myaka 10. Murumva ko aba ari ibintu bikomeye kandi bihambaye. Muri iki gitero nyine, mu bitero vyagabwe muri Irani, bagavye igitero ku bikorwa remezo Irani yari isangiye n'igihugu n'igihugu ca Qatar. Aho Amerika, Isirayeli ndetse mu bitero byagavye muri Irani, aho barashe ahantu kwihinguriro Irani yari isangiye na Qatar, kandi iryo hinguriro rikaba ryari mu mahinguriro ya mbere ku isi atanga ico kwitwa gaze yose yasohoka ku isi. Nk'ibice birenga 50% yakoreshwa ku isi yakorerwa mw'iryo hinguriro, ndetse mw'iryo hinguriro bari basangiye Qatar hamwe na Irani. Kandi iryo hinguriro Isiraheli na Amerika bari bazi ko ariho Qatar izeye uburaro n'uburamuko. Nubwo Qatar ari abafatanyabikorwa na Amerika hamwe na Isiraheli, iratanguye kuba yohindura ivyiyumviro, kuko bamaze kuba bayirashe. Ikavuga ati ibi bihugu turabishigikiye, ibi bihugu ko ari bibiri turafatanya ibikorwa babo, none nabo batanguye kuturasa. Aho haba hariho n'ibindi bitero byigeze kuba biba mu minsi irenganye, Irani ikemera ko hari ibitero vyayo ego, ariko ugasanga hariho n'ibindi bitero babesha ngo ni vya Irani kandi atari vya Irani, kumbe ari vya Amerika na Isiraheli bashatse gutera mu bindi bihugu kugira ngo bize ku ruhande rwa Irani. Murumva ko ahantu bitoroshe cyane, ntivyoroshe na gatonya. Rero Qatar iriko ishobora guhindura ivyumviro ku buryo umwanya n'umwanya ishobora gutangaza ko yoba yamaze kuja ku ruhande rwa Irani, kuko batanguye kuhirasa kandi bakayirasa ku bikorwa remezo vyari bitunze abanyagihugu. Hamaze kuba ivyo bitero byose, Irani yamaze gutangaza ko igomba itere ku bikorwa biremezo by'abanyagihugu bo mu bihugu biri muri ako karere byari bisigaye itari bwarase, bifatanije na Amerika ndetse na Isiraheli, bababwira ati aha naha tugomba kuharasa, aha naha tugomba kuharasa, naha tugomba kuharasa, muhave ntego dushaka kurasa ahantu hari abanyagihugu, muva aho hantu dushaka kurasa ibi n'ibi ibikorwa bikomoka kugira ngo natwe twihore ku bintu byinshi bamaze kuturasira mu karere kacu. Rero ano makuru kuko twababwiye ko ataza kuba maremare cyane, reka tuyarangirize muri Amerika, twegereze na cyane ku bigo by'ubutasi, ku bigo bya gisirikare ndetse no ku banyagihugu, aho umenga Perezida wa Amerika Trump ahagaze nk'uko umenga ahagaze wenyene, bamaze kuvuga ko, aho benshi bamaze no gutangaza amatangazo aba agiye atandukanye, banamubwira ko atahagaritse intambara vuba bwango bishobora kumukomerana azokwisanga. Ariko
akora ibintu wenyene kandi bizomugora gusigura mu minsi iri imbere, aho uzosanga binagoye gusumba ibindi byose. Turavuga ku kigo c'ubutasi cyamaze gutangaza ko iyi ntambara itegerezwa guhagarara kuko irimwo ibintu biteye urujijo rwinshi, nk'uko bimaze kugaragara cane ko Amerika ishobora kuba yarahenze canke yarahenzwe, ugasanga iriko ifata abana b'igihugu baja gupfira aho hantu, afata ibikorwa by'abanyagihugu, ubutunzi bw'igihugu aja kumarira n'ivyo bintu, kandi abo babona ko iyo ntambara adashobora kuyitsinda, aho na cane mu bihugu bitandukanye byo muri ako karere Iran irimwo, aho bagiye bashinga amabaze militaire hafi ya yose. Iran yayabanje irayabomagura ku rwego ruteye ubwoba. Murumva ko aba ari ibintu bitangaje. Rero abanyagihugu, ibigo bya gisirikare nk'uko nabababwiye mu kiganiro kirenganye, hariho uwarajejwe ikigo kijejwe gukinga iterabwoba no guhagarika iterabwoba, yamaze kudepoza akandika ikete ryo guhagarika akazi mu ntumbero yo kuvuga ati ibi bintu je sinshobora kubibandanya nk'umuntu yize amategeko ya gisirikare, ni ibintu byinshi nagiye nkora, ariko ibi byo ntabwo nshobora kubandanya nkorana n'abano bantu. Arahandikira ikete Perezida Trump amusezera amubwira ko adashobora kubandanya, aho n'abandi benshi mu gisirikare ndetse no mu kigo c'ubutasi bariko nabo bademisione, ndetse banavuga ko ibi bintu hamwe tubihagarika bishobora kuzanira akaga Amerika ku buryo itazoshobora kwitwa Amerika. Abanyagihugu benshi ndetse hafi ya bose nabo nyene ntago bafatanije n'uno mugabo Trump, aho n'umusaza nawe nyene bigaragara ko ashobora kuba yamaze kumenya ko nawe asigaye wenyene agwana ibitagwanika, adwana ibidakunda. Ariko nubwo biruka intambara iragoye guhagarika kuko ifise condition nyinshi nk'ivyo yagiye asabwa ku gatwe kiwe ntashobora kubishitsa, kubera ko n'amahera menshi cyane kandi aconona n'ibindi. Murumva ko aba ari ibintu bitoroshe bene wacu, biragoye. Ndangiza nsaba abantu basenga ntibaze bagira gusengera ibihugu ndetse no gusengera isi yose kugira ngo iyi ntambara ishobore guhagarara, na cyane ko ishobora kuzokonona byinshi muri rusange. Ndangiza shimira abantu bashishikara babana nacu mu biganiro bitandukanye, duhacisha ibiganiro bigenda bitandukanye ko by'aba artiste, ibiganiro byo amakuru abagiye atandukanye avugwa ku isi ndetse n'ibindi bitandukanye. Dushimira abadukurikirana, abagize abone, abashishikara bapaktaja, abashishikara batanga ibyumviro byabo muri commentaire n'abatwandikira inbox. Mwese turabakunda cyane muri rusange. Dushimira bari mu Burundi badukurikirana, bari mu Burundi. Dushimire abadukurikirana bari mu bihugu bibanyi. Dushimira abadukurikirana bari mu makungu. Mwese mukomeze guhezagirwa. Nibaza ko tuza gusubira mu bindi biganiro biza gukurikira, na cyane tubasaba ko muza muratwandikira mutubwira, n'abandi bataratwandikira mutubwira ibyo mwifuza ndetse n'ibyo dushobora guhindura kugira ngo dushobore kubana 5 kuri 5. Nuko mukomeze guhezagirwa. Ego turasubira mu bindi biganiro.